Inekerezo rya mbere ruheshi umwaka 2025 mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mikro muri kumwe na jewe Aline Munezero utuma mvuga mu kanyuva nawe ni Jisen Manirakiza ingingo nkuru ziyagize abakenyezi batunzwe no gusegerereza mu gisagara ca Bujumbura basaba abahiganwa mu matora bucaba gufata mu minwe ingorane yabo bavuga ko gutega amaboko abahita babitegwa n'ubuzima bubi babayemwo n'abakenyezi batari bake barugaraniwe amasaha atari make mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mu rugombo mu ntara c'ibitoke bazira kuja kumviriza imigambi n'imigabo y'uwigenga turabwira n'ibijanye n'indwara itarashobora kumenyekana imaze guhitana ubuzima bw'abana batandatu mwikambi yifata kibanza ya Musenyi muri komine Mabanda intara ya Makamba ahegeranirijwe impunzi z'abanyekongo amakenga akaba ari menshi mu banyagihugu abahegereye iyo kambi mu kanya gato ni nkuri imwe kwayo Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mwari muhejeje kuvyumva mu ngingo nkuru abakenyezi basegerereza mu gisagara ca Bujumbura basaba abahiganwa mu matora bucaba gufata mu minwe ingorane yabo mu gihe boramuka batowe kuva ku wa 13 Rusama umwaka 2025 imigambwe itandukanye abigenga hamwe n'urunani barashwaye igihugu biyamamaza basaba kuzotogwa mu bahanuzi b'amakomine no mu bashinga amateka mu byo bashikiriza n'imihango abanyagihugu y'ivyo bazokora bamaze gutogwa abakenyezi birigwa barasegerereza mu mabarabara atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko aya majambo yonyene ashikirizwa n'abasaba amajwi adahagije basaba ko hashigwa imbere ibikorwa biboneka abo bakenyezi bamenyesha ko badasegerereza kuko babishaka ngo hari impamvu zitandukanye zibatera bamwe ngo babiterwa n'ubukene bafise mu miryango abandi ngo babitumwa n'ubugwayi bukomeye bakabura uko bivuza canke bavuza ibibondo byabo biturutse ku mikoro make n'ibindi nko gutanwa abana nabo bahora bubakanye bagaca babura uko babandanya babarera bamwe muri bo bavuga ko badahimbawe no gusegerereza ngo babikora kugira barabe ko boronka ico bagaburira abana babo mu gihe abazotogwa boshobora kugira ico babakorera ngo barakibakorera abazotogwa basabwa nabo bakenyezi gushinga ubuzi buto bwoshobora gukorwa nabo bakenyezi kugira ntibagume batega amaboko abahita ku ruzuba canke imvura iri ku mugongo babandanya bamenyesha ko batigeze baronka uko bakurikirana ibishikirizwa n'abiyamamaza ngo naho batashoboye kujayo ngo barazi neza ko atabitoza na bamwe mu kwiyamamaza bacishije mu kanwa ikibazo cabo ivyo kabiruko mu gihe ukwahukana abana n'abakenyezi bakaja mw'ibarabara kwagwiriye cane basaba bashimitse abafise ubutegetsi mu minwe kurondera inyishu y'ingorane yabo bamwe n'abandi bavuga ko bibabaje kubona abakenyezi n'abana baguma basegerereza leta nayo ntibihe agaciro bikaguma ivuga gusa ko abanyagihugu bose ijejwe uretse ibinebwe badashonje abo basaba ubutegetsi bwa CNDD-FDD kwemanga ko bwananiwe no gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu harimo ikibazo c'ubukene n'inzara inzoga za Sapporo zihora zijegeza abanyagihugu gushikaho abantu baza kwitwara yuko ibintu bimwe byahagaze ivyo bintu bihagarare kuri wa 31 Rusama umwaka 2025 ku kibuga ca ETS Kamenge mu gisagara ca Bujumbura Reverien Ndikuriyo yariko ashikiriza imigambi y'umugambwe ahagarariye CNDD-FDD niho yabishikirije bamwe mu banyagihugu bumvise ivyashikirijwe niyo ndongozi barabaza impamvu abiyamamaza muri CNDD-FDD batigeze bacisha mu kanwa ingene biteguriye kuronsa abanyagihugu ibitoro isukari amafaranga y'agaciro n'ibindi bihanze abarundi muri kino gihe ku ntware ya CNDD-FDD bikabayobera basaba abarundi bose kumva ko CNDD-FDD igumi babesha ngo kandi bigaragara neza ko mu myaka 20 iheze abarundi batwagwa n'ubutegetsi bukomoka muri uwo mugambwe ataterambere riri mu gihugu ubwo butegetsi ngo nukubusubiriza inkuru na Ninete Nancy Mutoni mu miyamamazo yarayibereye ku kibuga ca ETS mu Kamenge umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yamenyesheje ko abantu bazosanga bakoze inzoga zijegeza abanyagihugu bazohomba bonyene ngo bazozihagarika hanyuma abanyagihugu bakomere bateze imbere ingo n'imiryango yabandanyije ashikiriza ko bopfuma babona bahomvye umuntu umwe bakunguka miliyoni 12 z'abarundi ahamagarira abagwiza tunga kuza nabo baraba ivyo bakora bibe ibiteza imbere ingo n'imiryango CNDD-FDD ngo ikeneye amagara y'abanyagihugu abe yifashe neza
bakomere bakore bagwize umwimbu. Yibukije kandi abarundi bose ko bonse rimwe abasaba kunga ubumwe mu butandukane bwabo, agashima ngo ko atansyane ziriko zibonekeza mu bariko bariyamamaza muri iki gihe eka no mu banwanyi b'imigambwe. Umwe mu bakurikiranye amajambo y'umukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo naho atashimye kuduha amajwi atangura anegura imvugo ihindagurika ya Ndikuriyo, hamwe ngo abantu bamwumva ariko ahimiriza abanwanyi b'umugambwe arongoye kwica abatavuga rumwe na CNDD-FDD yita intovyi z'umutekano, ahandi naho akumvikana ariko atuma abonyene kubana neza n'abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Izo mvugo kubw'uwo munyagihugu ngo ntizibana, iyamaze kwiganza ngo niyihamagarira abanwanyi ba CNDD-FDD gukora ikibi, aho imbonera kure cyangwa abakozi b'iperereza batumwa kugikora ntibahanwe. Uwo munyagihugu akaba abura impamvu abiyamamaza bo muri CNDD-FDD batigeze bacisha mu kanwa ingene ubutegetsi bwabo bugiye kuzana ibitoro mu gihugu biboneke ku rugero rushimishije, gutuma isukari, amadolari biboneka ku bwinshi mu gihugu n'ibindi birimo kugwanya bakaboko basanzwe ari ntakogwako. Bidakozwe igihugu ngo ntigishobora gutera imbere. Kubw'ibyo bibazo bihanze abarundi, agereranya Burundi n'urugo rutagira umuhoro, rutagira isuka, byose rukabitira ngo usanga rukengeretse kuko rudashobora gutera imbere. Aranahanura abategetsi kuza barigira ku bindi bihugu bigane inzira baciyemwo mu gushika ku iterambere, ngo naho buri gihugu kiba gifise ibyo cisangije, inzira z'iterambere nyinshi ngo bizihurirako. Uwo munyagihugu asaba abarundi bose kumva ko CNDD-FDD iguma ibabesha, ngo kandi bigaragara neza ko mu myaka 20 iheze abarundi batwagwa n'ubutegetsi bukomoka muri uwo mugambwe ataterambere riri mu gihugu. Ubwo butegetsi ngo nukubusubiriza. Ninete Nancy Mutoni urakenuye. Barugaraniwe amasaha atari make mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke bazira kuja kumviriza imigambi n'imigabo by'uwigenga. Abo n'abakenyezi batari bake badandaza ivyamwa, bikaba biteye amakenga umuntu afatiye ku kutubahiriza ubwigenge bwo kumviriza imigambi ishikirizwa n'abashaka kwitoza. Abanywanyi ba CNDD-FDD ntibashake ko abanyagihugu bumviriza ivyiyumviro bitandukanye ngo baheze bihitiremwo ikibanyuze. Icuka kubijanye n'amatora kikaba atari ciza mu bice bitandukanye by'igihugu. Abo bakenyezi bapfungiwe mu ngoro ya CNDD-FDD n'abasanzwe bakora mu isoko ya kijambere yo mu Cibitoke ca Rugombo. Abatari bake bavuga ko arakamaramaza mu gihe abatwara CNDD-FDD bobo hamwe n'abatwara igihugu baturuka muri uwo mugambwe bavuga ko ibintu vyifashe neza mu gihugu cose mu bijanye no kwitegurira amatora. Iyi nkuru tukazoyigarukako mu makuru yacu azokurikira. Mu yindi migambwe harimwo basokuru na banyokuru bacu, abandi ni inshuti zacu, ariyo mpamvu abarundi twese tuvukana. Ivyo vyavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo muri zone Vyuya, komine Mugamba, intara ya Burunga. Mu kwiyamamaza hakaba hari kuwa gatanu igenekerezo rya 30 Rusama umwaka wa 2025. Nero z'abarundi bahutse muri umunyamabanga n'umuvugani no mu yindi migambo. Bari mu yindi migambo turavukana. Umuntu baraganira. Kera ndiko twese kuva ndihariya muri komine Gashoho. Ndavuga nti ningere byandiye mu ndavuga ni muduka Gashoho. Ndavuga nti nabikira abayisura. Ni umunyene. Sinumva mukaba kumugabanga aziko mu yitu. Jambo hili. Wese gora. Ndabona simana imbere ugira tukane. Arapfuye umugambi uzo kugira nabi. Wese bigira mbere. Niteka. Umuntu aravukana. Bajya baturi umugambi w'iwacu. Bajya baturi wacu gukuza abanyoko. Harimo bazatazime. Badire. Batenge. Harimo batenge. Harimo bamarume. Abandi n'ababyara n'ibindi wacu tuvukana. Abandi n'abishwa n'abana bacu. Umva rero tuvukana. Tuvuye n'umugabanga, undi mukorona uca kwanga no biha. N'ubu uva kuzibumbura. Ndora tuvutelefonanye. Bani fete umuntu niyo nyunga bwite niyo cyegera twanje niyo ko cyo mu korona ngo tsamrambo iyi rero tukubaho n'abavuka n'ibyo kinyi kandi umuntu urawe matora agatsinda muga kubera iki abanyarwanda tumatone yose nari bari ngaraje amazona amajana n'amajana y'umuguru nayagendeye yose tuganira n'abantu ubundi kubahiriza igihugu ukeneye kugihindura dukeneye kumenya batana abantu kuri kuna bakomeye komine batana ije mu kigero giterambere
umugambo umwe wese afite iteka ryiwe twese twari mu ishuri y'Imana tukumva ko tuvukana tukumva yuko udashinga amateka wabonye namwe ko batora umuze muratega ibitego ibitego biramo bijyazoya ati turamutsa ubwo mukazira mukaze urabwicara ko yicara mukaze nini gikizo kumenya gito mu mukaze yicara mwese yiyumve yuko tekaniwe hanyuma uhabwe umwanya guterera n'iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'igihugu cawe igihugu cy'ubukamwe. Aho nyene imatana niho Reverien Ndikuriyo yaheruka kuvugira ko yashimiye abanyagihugu baho kuko yabatumye kumushira umutwe wa Pascal Ninganza batazira kaburimbo atanga imiliyoni 5 kuzobikora ahava aricwa. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD araryoherwa. Tumukurikire ariko akeza abishe Pascal Ninganza batazira kaburimbo. Twashimiye amuntara ya Bururi ubwa mbere najayo muri komine Matana hari umuntu yitwa Kaburimbo mwaramwumvise yarafise ngo Centre de Santé akazashiramo abantu abaforoma igisoda Kaburimbo yari gisibiki umunsi nje nababwiye ni Kaburimbo ndamukeneye umutwe canka akomeye imiliyoni 5 abona canke yapfuye turamukeneye Kaburimbo imiliyoni 5 zone natanze umuzana umutwe atara 5 higanwa cyo kumurondera nta muntu ashobora guhungabanya umutekano w'abene igihugu ngo ikomine ari umwe ni kumukuramwo habasigaye gusa kubaza Imana yuko umuntu abacumuye akingiye intama zayo nicyo umuntu abasigaye kumenya Mana none jewe ko aba bantu baramerewe nabi abantu ikomine yose uwo muntu nkaba ndamukuyemo ari yarabamereye nabi none ngize ikosa gusa ku mutekano w'igihugu ni kwambara rwaga twashimiye. Bamwe n'abandi bavuga ko iyo abarundi bakurikirana neza ibikorwa n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD CNDD-FDD ubwabo ngo ntibaba bakibari inyuma ngo none ubava inyuma ngo nuwo baba bakoze mu jisho bakamukorera ikibi bonyene ku bwabo indongozi z'uwo mugambwe ngo zirakora ikibi muri Matana zikagaruka zikabesha abanyagihugu ngo nibabane neza kandi imbere babatumye kwicana ubwo ngo n'ubwiyorobetsi basaba abarundi gusezerera intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD ngo ajya ikongera ikabasamaza n'amajambo meza. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma duca tubandanya n'amakuru ya radio haguruka. Amakenga ni menshi mu banyagihugu abahegereye ikambi y'imfata kibanza ya Musenyi muri komine Mabanda intara ya Makamba ahegeranirijwe impunzi z'abanyekongo mu kiringo c'indwi zibiri gusa abana 6 bo muri iyo kambi baramaze kwitaba Imana bahitanywe n'indwara itaramenyekana abanyagihugu bagakeka ko baragasama ivyo bikaba biruko mu gihe n'abana barungitswe kwivuriza ku bitaro bikuru vya Makamba atamiti baronswa ahubwo ngo barungikwa kuyigurira mu mazu asanzwe dandaza. Bamwe mu bumvise ibijanye niyo ndwara bavuga ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD batari bakwiye kubandanya bahenda abanyagihugu ngo bafise imigambi bazobarangurira niyo abatora mu gihe bananiwe no kugica bakoze ku ngorane zitandukanye zihanze abanyagihugu ahubwo abarundi ngo nibaje hamwe basezerera iyo ntwaro. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Ayo makenga arangwa mu banyagihugu baba mu bice vyegereye ikambi y'imfata kibanza ya Musenyi muri komine Mabanda intara ya Makamba ahegeranirijwe impunzi z'abanyekongo afatiye ku ngwara itaramenyekana imaze guhitana abana 6 mu kiringo c'indwi zibiri gusa abanyagihugu bagakeka ko koba ari agasama nkuko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu bahaye amakuru radio haguruka ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu. Iyo ngwara ngwifatira mu kanwa hakaza ibisebe amaso agatukura bakongera bakaribwa mu nda. Abo banyagihugu bo muri komine ya Mabanda rero bakabona ko iyo ngwara ishobora gutandukira abana babo narijya ibonekeza uruja n'uruza hagati y'izo mpunzi z'abakongomani ziri muri iyo kambi ya Musenyi hamwe n'ababa mu micungararo yayo. Ikibabaza abo banyagihugu baturuka mu gihugu kibanye ca Kongo ngo nuko mu gihe n'abana barungitswe kwivuriza ku bitaro bikuru vya Makamba atamiti baronswa ahubwo ngo barungikwa kuyigurira mu mazu asanzwe ayidandaza bita pharmacie mu rurimi rw'igifaransa. Abo banyagihugu b'abakongomani bakavuga ko ataburyo baheza ngo baronke bwo kugura iyo miti.
izo mpunzi zivuga kandi ko iryo bura ry'imiti riza ryunyura no kuba bataronka ivyo bafungura bikwiye. Kenshi abavyeyi ngo bahitamwo kudafungura udufungurwa duke baronswa ngo bagaca baduhebera abana nabo bakirirwa ubusa canke bakaburara. Iruhande y'abo bana 6 bamaze gusezera isi, abandi batari bake bari ku musego. Bamwe mu bumvise bijanye n'iyo ngwara bavuga ko abategetsi bakomoka ku mugambwe CNDD-FDD batari bakwiye kubandanya bahenda abanyagihugu ngo bafise imigambi bazobarangurira niyo babatora, mu gihe bananiwe no kugira ico bakoze ku ngorane zitandukanye zihanze abo banyagihugu. Ahubwo abarundi ngo nibaje hamwe basezerere iyo ntwaro. Dondo Diemba z'umutima nawe urakoze.